Tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi n'umwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi, amakuru aja kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kuri uno wa 12 Ruheshi yarerekanye uburyo leta ikoresha uko butegurwa hamwe n'ivyo bisunga mu kubutegura. Twabibateguriye murano makuru. Abakobwa barafise uburenganzira bwo gutorana ku matungo y'umuryango kuko arabana nk'abandi, nibinyene twabibateguriye murano makuru. Ido nido ry'amakuru aramvuye rero ni mukanya isase sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa, nari mpejeje kubivuga. Sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kuri uno wa 12 Ruheshi yarerekanye uburyo leta ikoresha uko butegurwa hamwe n'ivyo bisunga mu kubutegura. Reveriye Bahati, icegera c'urongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, yari umutumire mu nama nshingamateka kurikira. Mu gihe kuri uyu wa 12 Ruheshi icegera c'umukuru wa sentare ajejwe kubahiriza amatungo ya leta yari umutumire mu nama nshingamateka, yaramenyesheje muri rusangi uburyo leta izokoresha uko butegurwa hamwe n'ico bafatirako. Reveriye Bahati yarerekanye kandi aho uburyo buzova. Tange un aperçu général des prévisions des recettes muri rusangi. Ingene twanaliza les prévisions des recettes, tukunda kugira une comparaison entre les exercices. D'abord, exercice précédent, il est en cours. Mbega c'était prévu combien pour les recettes kanaka. Hanyuma, tukaja turaba tuti, kuri no tariki tugezeko, mbega kuri iyo recette, OBR imaze gutoza ngahe. Tukaja cette fois turaba la variation hagati yayo yari prévu nayo tumaze gushika. Ubwo yuko nk'amakosete intérieur n'amakosete fiscale twasanze muri exercice tuko turasozera. Ku makosete intérieur c'était prévu 1955 milliards. Mugabo muri projet de loi de finances hari 2505 milliards. Donc, vous avez une variation en augmentation de 549 milliards. Comme recette fiscale, c'est la même chose. Pour l'exercice en cours, c'était prévu 1734 milliards. Ou vous n'avez pas pour le droit de finances, 2173 milliards. Vous voyez qu'il y a une augmentation de 438 milliards. C'est-à-dire pour 1076 milliards. Vous voyez qu'il y a 51 milliards. Plus loin, le compte 74, les produits financiers, pour l'exercice en cours, l'exercice en vue. Le compte 78, il y a que les produits exceptionnels, il y a une diminution de quelques 56 milliards. Plus bas, pour les 78-80, le compte Mraïvona, il y a trois autres. Hariko un montant de 251 milliards pour l'exercice en cours, Mugabo l'exercice en vue, Hazwaro une diminution de 7 milliards de francs pour rouler. Nous comprenons comme Rusangi, tout le total il y a en bas sur toutes les ressources nationales et même internationales pour arriver des dons. Nous comprenons que l'exercice est tubamenyeshe ko amahera azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira 2025 angana ni miliyaridi ibihumbi 3,941 imiliyoni 116 ibihumbi 225 460 ariko ayakenewe angana ni miliyaridi ibihumbi 4,382 imiliyoni 987 ibihumbi 388,539. Abakobwa barafise uburenganzira bwo gutorana kuko arabana nk'abandi,
bivugwa na Ildefonse Congera yanonosoye ivy'amategeko. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Sentare Ntahinyuzwa yatanze intumbero nshasha ijanye n'ivyo gutorana amatongo ku bahungu n'abakobwa kugira amategeko yubahirizwe ku rugero rumwe mu bisagara no hagati mu gihugu. Bishikirizwa na Ildefonse Congera yanonosoye ibijanye n'amategeko. Sentare Ntahinyuzwa iheruka gutanga intumbero. Cour Supreme y'u Burundi yaratanze intumbero amasentare yo kwisunga cyane intumbero inganisha abana biciye mu manza. Rero sentare yarafashe iravuga iti nta kuntu umuco ukurikizwa aha uku hariya naho gakurikizwa ukundi ugaca usanga abana hageze gutorana baba mu gisagara baratorana nubwo ari abakobwa baratorana umuvyeyi mu gihe aba afise nk'impango mu gihe afise iki ariko hashika ruguru naho uwo mwana ntaje ntabaza ku matongo ya ruguru urumva ko cyo usanga wa mugenzo canke ya mico iri pirakora ibihushane mu gihugu kimwe. Niho rero Sentare Ntahinyuzwa yacivuga iti reka dutange intumbero, iyo ntumbero nayo mu Faransa bayita jurisprudence, gutanga uko amasentare yo kwitwara mu manza zijanye n'ibisigi cyane bifatiye ku matongo. Igitabo cyarasohotse kirimwe imanza z'urufatiro zerekana kunganisha abana haba mu gutorana imanza mu manza z'amatongo ya ruguru. Ildefonse Congera ahamagarira abavyeyi bagifise imyumvire ya kera kubireka kuko abana bose bangana imbere y'amategeko. Abana bose hajya barangana. Ibintu bijanye n'imico ari kidagifashe muri kino gihe kuko kumbure baraba agaciro k'umukobwa muri kijya gihe cyo cakera k'umukobwa ico gihe yaracimizwa ntiyiga ariko urabona uko dufise n'abashikiranganje abashinga amateka hari n'abashobora no kuba bakuru b'ibihugu. Ni ukuvuga umwana w'umwigeme n'umwana w'umuhungu barangana imbere y'amategeko. Ni ukuvuga umuvyeyi avyaye abana b'abakobwa n'abavyaye abana b'abahungu bose n'abavyeyi bamwe. Rero akamono batera nuko bofata neza kuko umwana avamwo ico umuvyeyi ashaka kwavamwo. Ivyo biruko mu gihe umico n'imigenzo y'ikirundi kera iyo umuntu yitavye Imana vy'abakobwa gusa amatungo yiwe yacatoranwa na base wabo. Nubwo kwivugana vyerekana umuntu yiyumvira cane mu mutwe ngo birashoboka kandi ko biva no kuufise ingorane zo mu mutwe. Muganga Honorine Irankunda yanonosoye ibijanye n'ivy'inyifato arabitubwira. Ni inkuru ya Patrick Hatangimana. Hari gihe usanga umuntu ariko arivugana ijwi ryarenze rigatuma nabo bari kumwe bumva yuko bari jene hamwe wumva uko umuntu mwicaranya kubwira ngo hewe ngo nta kuntu wohora. Kwivugana ni kimwe mu vyerekana ko umuntu afise ubwonko bukora neza kandi bwiyumvira cane kuko bimutuma atunganya imigambi yo muri kazoza agashobora no kwikosora vyoroshe akisubirako iyo yakoze ibitabereye. Yamara nk'uko vyemezwa na muganga Honorine Irankunda umuhinga yanonosoye ivy'imyifato y'umuntu mu kibano no kuvura indwara zo mu mutwe, kwivugana birashobora kugeraho biba ikimenyetso cerekana ko umuntu amagara yiwe mu mutwe atifashe neza. Ni cya gihe umuntu yari ko arivugana wewe ubwiwe yumva ko ariko arahanahana novuga ikiganiro n'uwundi muntu, akumva ko hariho ijwi ryiwe rivuga, akumva ko harahero n'irindi jwi ry'uwundi muntu. Usanga umuntu ariko ariyagiriza, ariko aritora amakosa. Muri ico gihe rero biragusubiza inyuma. Uyo muhinga nyene abandanya asigura icokorwa kugira umuntu ashobore gukira ico kibazo. Ni kuvuga ni kwiyumvira mbega jewe iyo ndiko ndivugana numva ijwi ari ry'iwanje canke hariho irindi jwi ry'uwundi muntu riza. Mbega iyo ndiko ndivugana ndumva ko birimwo ubwenge. Ni kuvuga ico ndiko ndivugana ubu ndamenya igikurikira. Iyo ndiko ndivugana ndumva ko ayo majambo angumamwo umunsi wose akandemera akambuza n'ico nkora. Namajwi numva muri jewe ariko arambangamira kuburya mbwira ati kora iki udakoze iki ndakugira uku. Iyo bimaze kugera kuri urwo rugero birasaba yuko wegera abahinga babinonosoye bashobora kugufasha kugira ngo ushobore gutera intambwe uve muri uko kwivugana gutera ko gusubiza inyuma uje mu kwivugana kuguteza imbere. Kugenzura ivyiyumviro vyawe, imvugo yawe, imyifato yawe n'imigenderanire ugirana n'abandi
nizo nkingi zine nyamukuru umuntu ategerezwa gufatirako kugira asuzume amagara yiwe yo mu mutwe uko yifashe. Muri iki gihe bisanzwe bigoye kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, abagendana ubumuga bwo kurukoba bita abanyamwema ngo birabagora cane kugenda umwanya muremure kuzuba. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Mbere yo kurangiza ano makuru twabateguriye, dukubitire gataho hanze y'igihugu turabire hamwe ayavugwa mu yandi makungu twateguriwe na mugenzi wacu Nata Ntunzwe n'Imana. Muri Haiti, uwahora ari umushikiranganji wa mbere Gary Conille agiye kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Conille yaramaze igihe gito ari umushikiranganji wa mbere kuva mu mwaka wa 2011 gushitsa mu mwaka wa 2012. Mu ijambo yashikirije yongeye kuvuga ko umutekano mu gihugu ubangamiwe n'intambara z'imigwi y'inkozi z'ikibi. Ayavugwa mu Faransa. Eric Ciotti yaheruka kwirukanwa mu biro vya politike vy'abarepublike mu rurimi rw'igifaransa hisunzwe ingingo zitanu z'amategeko y'igihugu. Niko umukenguza amateka wa LR Agnès Evren yabishikirije. Izo ngingo zari zitezwe, zaremejwe kandi zirakurikizwa. Umugwi w'igihugu washize umukono ku masezerano RNN kubijanye n'amatora y'abashinga amateka. Abarepublike mu rurimi rw'igifaransa bazoshikiriza abakandida mu Bufaransa mu buryo bubereye no kwikukira mu biganiro vyo mwibanga atanama tugiraniye n'umuryango wacu wa politike n'abaharanira agateka kazina muntu. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Eric Ciotti ahamagarira abaharanira agateka kazina muntu gushigikira uburyo bwiwe bwo kwegerana n'umugambwe RNN nk'uko yavyerekanye ku rubuga rwiwe rwa internet. Nino ngaha duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi. Tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, dushimira abayatororokanije gushikaho tuyabashikiriza. Naho ubutaha Imana ibane namwe n'agasaga.